uriko wiyumvirira burya ntashobora kugukunda wewe wapi ahubwo uriko uriyumvira uburofa ubu urabona yuko urya muhungu yogukunda iboga arenga irya wowe wavuye ruguru hirya y'ejo wirirwa uroza ivyombo ukoroka uriko uriyumvira umusore nk'uko oya wese yagucana ayuni reka kwiyumvira uburofa reka kwiyumvira uburofa irya ntiyogukunda iwabo n'ababosi akora ahantu heza afite ibintu byinshi wowe wirirwa uroza ivyombo no kumesa impuzu za misiri hama turazana ivyo gukundana na jambo oya ivyo ntibishoboka iyo ntibishoboka kwe ariko ndishira heza kandi n'amahabi iminsi yose ivyo ntivyoshoboka vango nigira kumesa impuzu za misiri ntanye no kandi nivyo mbo sindavyo karambaye Baby. Nisa. Nisa? Mbona iryohewe n'ibigivyo biryoheje. Wabonye ikintu kunezerera. Mbona ko umutwe gatwengo kakwishe. Kabaye. Nisanzwe. Nako gatwengo kawe mbona. Ndabona ko gatoroshe. Zagenze gute? Bo, wazotahinda guhisha. Ndabizi rero. Wewe. Hari umusubiriza kumbaza ku bintu bijanye n'umukazana? Cyane rwose. Ubu rero bijya nenda ufite inkuru nziza. Mbaza ku gakuru numva. Nanjye ntabwo kwishima abashimye ngana nakumvira. Hari umukobwa araho. Hari umukobwa araho mushimye. Washira? Naramushimye donc ndamukunda cyane. Ariko rero ikibazo gihari. Sindaronka umwanya wo kuganira nawe ngo tuganire neza urumva ariko rero icyo nashaka sikindi uye nacyo nashaka kukubwira nakare hamwe wumvise nakunda kurondera no kubona ko ndihuta nicyo nashaka gusara kubwira ariko nabonye umenga umwanya wari wanjanye nashaka ukuntu nutuma abavyeyi bagashika hari ayo bakagenda kuvugana n'abavyeyi tujya bavugana n'abavyeyi yego wewe nkamaze kuyaga warabonye neza ko ari sawa urazi famiye yiwe urayizi ubona imeze gute yaho boja n'abavyeyi bakamugana turagira ntituraganira biri ngo tuje mu rukundo sawa ariko je nabonye umenga iyo niyo nzira ngufi kuko je ukunda mubona donc nafadika kuko urumva ibyo nabonye twabumenyanye hajya ku kazi wanje yahora aza kumushorera iki gusa urumva rero ntafadika gusa nawe ndazira n'umuntu akuze yabonye ko umenga harimo ikintu nutengeza n'abantu bavyiza ndose mukazana ariko rero ikibazo gihari ushaka kujya kuraba umuntu nawe mutarayaga nyene kugira ngo mwumve mushyire ibintu ku murongo icyo ntigishoboka wewe byiza uzobanza urabe nyene utohoze je kwenda guca kure hehe na hehe nivyo je kubera ibintu bitevye kenshi na kenshi birapfa ivyo vyozo ndabizi mba numva umenga ujya munsi nyene twabonanye naho twari gute tugera gutanga inkwano tukamukwama bikava mu nzira ujya gutanga inkwano akwase na noca miyahura were icyo mbona ujya mukobwa sinzi ngene yambonekeye umva ni mwiza birenze we umunsi wa murone uvuga buguhenda jewe ibyo bakobwa yuko je nahonda kubijamo ukazomara amazi umva nagashugwe kateretswe n'Imana uzombona ko kinyagosenge urazi ico nakubwiye shaka umukazana tuzanira abuzukuru hamwe uramaze kubona ukwezi guserutse hariya je nanje ntubona ko nirabura nanje objectif yanje ari kuzana umwana afite inzobe original nawe ukuntu ameze nimba ari umwarabu nimba ari umuzungu reka uzobona zawe urazi ko ukunda kuntwenza kubera ntuza mutombonye twose wewe ndabikwizeye iki
ikamuzo uzoburambwiye reka tubishire tubihereze Imana ariko rero ntuzugende kujuju twazi so wanyena ameze wowe ujya namuzi nawe ndazazoshima nawe ndazazoshima kabisa ndacibuka neza wibuka icyo se warambwiye ndabizi none ujya n'ikibazo nakeneye ukazana umwe uzamuhagara hejuru oya je nanje ndi umuntu mfise ubwenge ndabona umuntu wo kuba ndakwizeye ndabona umuntu wo kubaka napana bwa bukobwa mwe bw'uburofu nibyo byiza akana kugurukana n'ibiguruka ntutugurukana n'ibiguruka nako barambwira amadiri amadiri arubutse ariko kweri ashikira Mugisha mu migambi vuba cyane urazi ku mutima wawe vuba cyane ntabwo kuryoherwa nta namubona hari akantu nk'umusabone yo umunezero reka uzoraba icyo ari cyo reka shaho kabaye niwambwira nasanze ari mutama y'iminsi ibintu ankorera yirirwa arambwira ngo dukundane ngo ndi mwiza ngo sinzi mfise ibyo yambwiye nasanze ari kigenda namutinya bayo sikura yuko muzee yamaze kugutereta bisubira ko n'ibyo munsi njye karakubwiye ibyo munsi nakubwiye nakubaza ibyo ari byo njye karakubwiye haje nayo nzeri karatsinda ntibitangaje by'uyu mugabo ugeze sinzi uko nazumubwira wamenye ko ibyo byakubwiye ko ari byo ubu nabyiboneye pe nari nzi ntiyabyubaha kandi rero burya ingeso iraraba ntihwera ingeso iraraba ntihwera n'ubwiza bw'Imana agatoke kamenyereye gukumba kamba gahese nawe bigenda gute ndabyemeye karakinga ariko yakubahuse nawe natangaye sinzi ko yabyubaha karabaye nabona ko ngana na papa asho umutanga nimba yararozwe nimba arakaroge nimba ari ibiki nimba amata nimba arabise mu mutwe ndetse sinzi ibintu biri mu mutwe byiwe oya akajya n'akagesi ako wamanye niko tuvuga hari n'ikindi nshaka tuzovugana gisasuye kiriya nzokubwira nihagera ubona ko hataragera kuri imwe hagezeho uzokumva ndakubariye we ntugire ikibazo kimwe we ntubizi ko mugenzi wanjye wari gupfa winumira basi ntumbwire ngo njyewe ujya sinkunda ibintu nk'ibyo byo kubika ibiporo njyewe burya njyewe murambwiye ngo ari ikintu nshaka kubwira agashambwira ngo nzokibwira kinini ntutuma winumira ntumbwire icyo kintu ntumbwire cyangwa ngira amasibo cyangwa n'imbere ati ni iki ibyo nyirambwire ni iki byerekeye iki nibyo ngaha cyangwa ibiki uke nibwo rugendo nzakubwira umunsi ugera sawa ntabwo none kagende numere ntibwire mugabo wowe mwana ngumye banga ibyo bintu biri hasi byo mutanga yewe ikintu ukikora ndakiye ngira makazi kawe we turasubiye sawa mbega igitabo cy'ikimaraya kubona bwiriye kuri iyi si nziza cyangwa wowe igitabo cy'ikimaraya ntukikwe ntibagize amadayimoni y'ibimaraya ncyaturuguta byari ibintu natabura urazi ko hari umuntu anterefona kenshi ngiye kwitaba agakupa akanukira ama message menshi cyane adatawuritse sinzi anyandikira ngo uwo mugabo wawe ngo ivyo yakoze ngo Imana izomuhana kaza ngaha reka nsomire ngo muri message ngo yarakubwiye ngo ukuntu yatwajijinda umuntu ahita amuta amenye ko amaraso y'uwo mwana azomuhumira iyindi message none yaranditse izina ry'uwavuga
ni nimero gusa idafise izina none ni wumva rega abantu batera abandi ubwoba bariho ngo uwo mugabo wawe ntagukunda ni ikintu uze cy'umugabo ikibandi cy'umugabo uyo akurikirana mpaka n'abakozi biwe bo mu nzu ibintu nibiki papa Lina uragabe ibintu ntabwo ndabitahura neza uyu muntu mpaka kunyandikira agiye ku nimero yanje ashaka iki ewa wewe uwo muntu jewe usanga ari bijya byarinda bariko barapfa byarinda kubizi ko byamenye amazi imyaka ingahe none erege urukuru ruzirigiye rushakiye usanga ari abantu bashaka kuduteranya erega abantu ntibabihajya madame we nuzurishinga abantu bose goraba neza no mu Giswahili barabivuga watu ni wabaya nimba yakorewe uwa uko n'uwa kabiri azobimu umve byari byo ahubwo mpereza izo nimero z'uyu jewe nzomumwikurikiranire ndakwereka abo n'abantu bashaka kuduteranya hajya barabonye ko tubanye neza twikundaniye turiko turatera imbere tumvikana muri byose je n'ukuri ndakubwije ukuri kandi rero n'ukuri kuva kuri kijya kibazo carinda umbabarira naciye mpinduka mba umuntu mwiza ndagukunda wewe wenyene ahubwo rero ugabe ko nsigaye ndagupfuhira cyane wewe papa Lina ntugire mujanje oya ntugire ko ufise ubwenge oya donke no ntubibaga ko ubundabunda abona n'umuhagaze kandi Imana ihorihoze ndabikubwiye iyo ni migani y'abantu baca nyene kugira ngo abantu bagire wewe mpereza nomero ziwe mpereza nomero ziwe unteshi isoni je n'abakozi nimba mpereza nomero ziwe je ndamurondera kubabarirwa Linda kubera ko ni ibintu wabikoze tutari abana je nawe ariko tuzokora turi kumwe mpereza nako zo kubabarira jewe ndazandika izo nimero ngizi 69 andika 69 911 683 680 sawa gatatu ndawuzandika ndamurondera uyo muntu mpaka mbwira ukuntu ashobora gutelefona umugore wawe kandi agusanga ari umugabo ukaba uri kurangeuza none je namenye gute ko ari umugabo none ko atafise izina reka rero turindire umugabo wandi ngasanga ari umugabo nzomutema erega nuko batangura iyo ngesije jewe sinigeze ubuzima nuko batangura uyo mugabo rero niwe nziyama jewe uyo wonye niyo nimero Javidani jewe nkora ibintu byo none nibabona profile yawe bakavuga ujya mugore mama we hama rero bagaca hasi nico gituma ari kwitonda urumva jewe mvuze nti ku rukundo wanyeretse umbabarira ko byarinda kandi tuze turavuga bukebuke abana ntibumve arashobora kubifata nk'amakumba ari ibintu by'amahopo ibintu byaho byo ukatangura kumbwira ibintu by'amafuti biteye ndakubaha cyane ndakubaha aho ugeze sahano kugira ibintu bimeze gutyo ibintu by'uburofa tabaho ahubwo abona ukubiyama sawa genda urabe ko ungirira intuze untegurire ubwire umukozi ategura ijya modoka nabonye iri kubucafu bwinshi amarori yiwe yayibagiwe ntacyo arasanga ngo kandi uyu mugore ntarira gusema ibihigi by'inka ibihigi by'imbwa bigira bishe rero ibisaka by'imbwa bigira bishe nukuri sha ntako atavuga ati uwo babonwa n'uhagaze nibyo kabisa amabanga abiri ntabangikana ufise umugore ino ukajya kurondera uwundi hariya ni ingorane kuko nk'izi nomero nazibonye ni za kagasheze kakandi kashatse kusaba amahera menshi ndayakimye umve rero gatanguye kunzanira ingorane muhira sha uyu we turibonane ndamukocagura amakofu ntazosubira no kundondera jewe harondera umugore wanje mbe inomero yanje iyo umugore yayibonye gute
canke karansopa mu telefone kakarabamwe amanomero aransopa mu telefone yaciye abonamwo inomero ziwe ashaka kunsambuza rero ubundi ho yonsambuza noca ndongora we ningene kagenda imitego rero imibango yabo atoke kure turibonanira jewe nashitse wampamagariye Ntizamu kwanza, assalamu alaikum. Wewe ni Muislamu. Umva rero cyatumye ndaguhamagara. Haji wanyu hari umukobwa haba haji wanyu hajya. Kwanza uramu umukobwa? Umukobwa wawe. Nawe nuri mushiki wa Faruku wewe. Yego, ngani musaza wanje turi babiri. Nawe bahajya nyene cyangwa bahajya nyene? Nyene ndani. Hari kiroroshe. Mva hari umukobwa hajya ndani yitwa Ayuni. Uramuzi? Ayuni? W'inzobe nkuko umengo ni umwarabu nkuko. Ndamubona. Ujya nyene. Ayuni. Urumva rero? Ujya mukobwa. Kusanze ngandi je nyene. Twagutumye ko turi babiri. Gusa no gusanze agiye nawe boss waha. Wewe na bintu byose. Ndazi hajya hanze uravye hejuru hari izina agiye Hisham Classic. Hajya hanze uravye hejuru. Hanze kwana gahindani. Hari hanze uravye hejuru. Biriya si ibintu byuzuye hariya. Mukwinjira sinaso. Mukwinjira uravye hejuru ubona izina agiye. Numva rero nakabanga. Ujya mu boss. Yarakunze ujya mukobwa. Umukobwa wa? Ujya w'umwarabu. Ujya w'umwarabu ntawe uzi nakubwiye Ayuni. Ayuni? Canke Linda? Linda nawe tuzi ntitwanamubona. Tewe mvuga Ayuni umwe w'inzome ngo ndumwarabu nyene ujya. Ayuni? Ujya nyene urumva rero nyene gipanze. Ujya mukobwa afise isoni nyinshi. Ntumubone kujya nimbe wanyavuga aje ngaha ntavuga. Mubona cyambuga ati kanda gutume ko wewe. Ugende muhira. Umwicarike mugisha inama. Ibahati nayitakaze ironderwa n'abantu benshi. Urumva kubona yaramukunze ntatakaze kintu umupange mumenyeshe yuko no mu boss gaha nyine alimentation yuko yamwishimiye kandi urukundo rwiwe so ujya kuvuga ngo ruzoherera ngo mu majambo gusa. Ayuni akeneye byoroshe nta ndwi zibiri aca mutwara babane mu nzu imwe. Ujya Ayuni nyene Kamorinda Ihorihoze wambwira nuwonze ndanamubona. Araza no ngaha. Sawa reka nibe gukanga ibi nibikenya hari nindi ariko ruguru hariya. Nduza ndakora muri je nyene. Azamwe zoraguma ngaha ari wenyene. Rinini risumbiri. None umubosi wawe ntabari yagiye kushantiye hariya akora birindi duke ngene gipanze indi alimentation ariko arubakisha. Bare bisaba ugenda umubwire. Umubwire ayo n'umupange. Pange neza. Apana uzanyura vy'ubwana ashitse ngaha. Oya. Akanure abone yuko hari umuntu amukeneye. Genzo chope. Sawa rero sabisaba genda ucoroshije aho tungiye gupanga. Ngiye gupanga amaze ndaduheze hariya amandazi nawe mu mwanya girashike. Mu mwanya girashike. Reka ngende. Ndazi yagiye ni mundo ho gutora abatonyo be kwishuri. Abatane kwanza muhira. Nabona ko sayineze ko ziragera bajyana bato bato. Reka ndazegira byo hariya kushantiye yagiye. Je kanje mbanze meza tujya tubona. Wegenda umupange. Sawa je ndagiye kugishira ku murongo. Nende gishira ku murongo we. Ndoza kuguhinyisha. Inyishu nziza. Apana inyishu mbe ngo yabyanze. Bitomoye. Sawa. Wegenda ntangora.